Amahoro mwaramutse canke mwiriwe bakunzi bimbonesha kuri ya BETV ndabaramukije aho muri hose bidahwanye naho muriko muradukurikirana ku mazina nitwa Ndikumana mediatrice muri kano kanya rero akaba ari ikiganiro nawe birakuraba mbega nawe birakuraba byoba ari biki ni ikiganiro kigiye kuza kiraba kuri no mbonesha kuri yanyu ya BETV misi yose ku munsi wa kabiri kuva igihe cy'isaha 10 gushika igihe cy'isaha 10 n'igice muri ico kiganiro nawe birakuraba hakazovugwamwo ibijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza ari byo bita mu kirimi cy'igifaransa santé sexuelle et reproductive hamwe n'ibijanye n'amabi afatiye ku gitsina ari byo bita violence basée sur le genre mbega ni kubera iki BETV yahisemwo gushiraho ico kiganiro nawe birakuraba kuri no mbonesha kuri yanyu nuko byukuri murazi ko igihugu kigizwe n'ugwaruka kigizwe n'imiyabaga mu gihe rero imiyabaga aribo kazoza kejo ka kino gihugu batariko bitwara neza mu mice imwe byukuri murabona ko biba navuga ko ari bihe bitameze neza ni naco gituma rero muri ico kiganiro nawe birakuraba ni ikiganiro kizoha akaryo ugwaruka imiyabaga kugira ngo bashobore kumenya cyane ibijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza hamwe n'amabi afatiye ku gitsina ibijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza tuzotuma ko novuga ko abajeje kugira ihimiriza abari mu mashira hamwe atandukanye yaba abari mu organisation locale canke internationale asanzwe akora muri iryo himiriza kugira ngo bashobore kuza hano kumbonesha kuri ya BETV bashobore gusigura ibijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza BETV yashimye guha akaryo ayo mashira hamwe atandukanye kugira ngo byukuri ugwaruka canke umuyabaga wese aho ari bidahwanye n'ahari ashobore gushikirwa n'ubwo butuma ashobore kumenya ukuntu yo kwitwara mu gihe ageze mu myaka y'ubuyabaga mu gihe hari ibihimba by'umubiri bimwe biriko birahinduka kuri we na cane ko twasanze ari ikintu kenshi kitavugwa mu mico y'abarundi aho usanga abavyeyi bamwe hariho ikiyago batagirana n'abana babo ni hamwe rero uca usanga abana benshi igihe bariko barakura bariko baraja mu myaka y'ubuyabaga bagira ingorane nyinshi zitandukanye kuko baba batazi uko bitwara kuko abavyeyi batabaha ikiyago canke ngo bababwize ukuri kubijanye n'ihindagurika ry'umubiri wabo bariko barabona canke ukuntu bo kwitwara mu gihe bariko barashika mu myaka imwe rero biciye muri ico kiganiro nawe birakuraba hazotangwa inyigisho nyinshi cyane kugira ngo ugwaruka canke umuvyeyi nawe nyene amenye ko bimuraba hama kubijanye n'amabi afatiye ku gitsina naho nyene nico kimwe kuko umuntu wese azomenya ko afise uruhara mu gukinga amabi afatiye ku gitsina kugira ngo byukuri mu myaka ya kazoza tuzobe mu Burundi butarangwamwo amabi afatiye ku gitsina reka dukurikirane ino ndirimbo tuca tugaruka habaye umunsi mukuru aho naza kwisi byawe n'amawe rero tukaba tubahaye ikaze muri kino kiganiro nkuko natangwe ndababwira ko ari ikiganiro kizoba misi yose ku munsi wa kabiri kuva igihe cy'isaha 10 gushika igihe cy'isaha 10 n'igice nakaryo kanyu yaba ku bavyeyi yaba ugwaruka yaba kuri mwebwe imiyabaga kugira ngo byukuri mushobore kumenya ni gute mwo kwitwara mu gihe muri mu myaka y'ubuyabaga canke y'ubuto kugira ngo mushobore kwirinda na cane kubigeme novuga ko gutwara inda batipfuje aho kenshi hibonekeza hariho abigeme baheba ishure kuko baba batwaye inda batipfuje bakiri bato kuko atakiyago baba bararonse n'abavyeyi mu rugo kandi azoba ari n'akaryo kugira ngo inyigisho zitangwe no ku bavyeyi bamenye ko bafise uruhara rukomeye cyane kugira ngo bashobore guha ikiyago abana babo kuko haribonekeza kenshi igihe umwana ataronse ikiyago mu rugo aragenda mwibarabara rero igihe abironse mwibarabara canke akabibwirwa n'abagenzi biwe babimuha ukutariko ni muri ca gihe rero usanga hava za ngwara zifatira mu bihimba by'irondoka gutwara imbanyi batipfuza gutwara ingwara zandura nk'umugera wa sida eka n'izindi ngwara zitandukanye rero kuri ako karyo kino higaniro kizoha akaryo umuntu wese amenye ko bimuraba n'umushinga nahe mu rugo amenye ko
bimuraba na cyane cyane ko kuri ico kintu na cyane cyane dufatiye kubigeme abashinga nahe kenshi barakunda kwikuramwo bagasigira ico gikorwa abakenyezi rero muri ico kiganiro hazobaho inyigisho nyinshi cyane kugira ngo by'ukuri n'abagabo umuntu wese yaba mu rugo canke mu kibano amenye ko bimuraba na cyane cyane no kubyerekeye amabi afatiye ku gitsina. Tuzohamagara hano abari mu mashirahamwe atandukanye abasanzwe bakora muri iryo himiriza kugira ngo by'ukuri umuntu wese ahari muri kino gihugu amenye ko afise uruhara mu gukinga amabi afatiye ku gitsina na cyane cyane ko ari ikintu abantu benshi bakunda kwibaza ati mbega amabi afatiye ku gitsina ni iki, mbega n'abakenyezi gusa bagirirwa ayo mabi afatiye ku gitsina? Oya, n'abagabo baragirirwa ayo mabi afatiye ku gitsina. Ni nayo mpamvu rero kino kiganiro kizoha akaryo mwese kugira ngo umuntu wese ahari amenye ko bimuraba, amenye ko atari by'uru ruhande hamawe ngo atarimwo. Oya, umuntu wese azomenya ko bimuraba kugira ngo mu myaka iza tuzoshobore kuba mu Burundi butagiramwo amabi afatiye ku gitsina na cyane cyane ko muri kino gihe bigeze ku ntambwe ikomeye cyane kuko uko byari bimeze kare siko bimeze ubu uya. By'ukuri urabona ko ubu uya hariho n'abashinga ntahe bahagurutse by'ukuri nabo nyene basigaye bamenya ko bafise uruhara kugira ngo bashobore gukinga ayo mabi afatiye ku gitsina. Rero nkaba ndabahaye ikaze muri kiganiro ko muza muracumviriza misi yose ku munsi wa kabiri igihe cy'isaha 10 gushika igihe cy'isaha 10 n'igice. Muzokumva inyigisho zitandukanye, hariho n'intahe nyinshi muzokumviriza hano muri kino kiganiro mbese tukazokorera novuga ati no mu mashuri atandukanye kugira ngo tugende tubaze imiyabaga kuko haribonekeza ko hariho abigeme benshi bava mu ishure kubera inda z'indaro canke kumbure izindi ngorane ziriya bivanye nuko habaye ihinduka ku mubiri wiwe bivanye n'imyaka arimwo canke bivanye n'imyaka aba ariko aregereza. Rero muri ivyo byose kino kiganiro hazobaho kuvuga ivyo novuga ko abana batamenyereye ko abavyeyi bababwira mu rugo kugira ngo bashobore kuronka inyigisho mu buryo novuga nti buboroheye na cyane cyane ko ugwaruka rukunda imbuga ngorukana bumenyi akaba inyigisho zizobashikira mu buryo buboroheye kandi bikazoshikira abantu benshi bafadika. Rero turabahaye ikaze muri kino kiganiro misi yose ku munsi wa kabiri kuva igihe cy'isaha 10 gushika igihe cy'isaha 10 n'igice. Reka dusubire kandi dukurikirane ino ndirimbo tuca tugaruka kugira ngo turangize kuko uno munsi navuga ko yari kugira ngo dushobore kubaha ino nkuru nziza ariko ku munsi wa kabiri uza niho tuzotangura ikiganiro cacu nyezina. Twaganiriye na sogokuru, twaganiriye na nyogokuru, Umurundi kazi n'uwo gusaba, Umurundi kazi n'uwo gukuya, Umurundi kazi n'uwo gusasa, Umurundi kazi n'uwo gusya n'uwo kuvoma. Umurundi kazi nuwo gusasa, ngo umurundi kazi ngo niwo kuvoma. Ibyo byose bizovuga muri kino kiganiro. Rero tukaba tubahaye ikaze misose ku munsi wa kabiri kugira ngo mushobore gukurikirana kino kiganiro kivuga ivyerekeye ibijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza hamwe n'amabi afatiye ku gitsina. Ibijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza novuga ko ari ikiyago kenshi c'amagikorwa kumiyabaga kugwaruka rukiri ruto na cane cane ko ruba novuga ntiruri mwirinde kuko hari ibintu byinshi nkuko natembye ndabivuga biba biriko birahinduka ku mibiri yabo. Rero ni ngombwa by'ukuri ko ubwo gwaruka iyo miyabaga igira ikiyago muhira, ikiyago kugira ngo bashobore kumenya mbega ndi muri no myaka, mbega ko biriko biragenduka, mbega ko hariho ibiriko birahinduka, ibihimba bimwe biriko birahinduka ku mubiri wanje, mbega noshobora kwigenza gute kugira ngo ejo uyo mwana uyo akiri umuyabaga ntazagwe mu byo atazi. Rero byiza ni kuvuga twotuma dukingira
iyo ngorane itarashika na cyane cyane ko haribonekeza ko bivanye n'imico y'ikirundi ababyeyi benshi ntibakunda kugurukira abana babo kugira ngo babwize ukuri babicarike bamenye ati bababwire ati ugeze muri no myaka utegeza kwigenza gutya utegeza kwigenza gutya. Rero ico kiganiro navuga ko kikaba kije guha amahigwe na cyane cyane imiyabaga ugwaruka babyeyi murashobora gutumira abana banyu misi yose ku munsi wa kabiri gihe cy'isaha 10 bakaza barakurikirana kino kiganiro kizobafasha cyane gose kandi tukaba twizera ko n'igitigiri cabo baheba amashure kubera gutwara inda z'indaro gutwara inda batifuza kizogabanuka bivanye na kino kiganiro na cyane cyane ko tuzohamagara imice yose nkuko twavuze ati nawe birakuraba nico kiganiro rero kizoza kiraba misi yose ku munsi wa kabiri kuva igihe cy'isaha 10 gushika igihe cy'isaha 10 n'igice. Hama kubyerekeye amabi afatiye ku gitsina, amabi afatiye ku gitsina nabivuze ko amabi afatiye ku gitsina ntabwo akoregwa abakenyezi gusa ngo bakobwa gusa, oya hariho n'abagabo hariho n'abasore bakoregwa amabi afatiye ku gitsina. Ivyo byose rero tuzobirabira muri kino kiganiro. Mbega nigari umuntu akoregwa amabi afatiye ku gitsina, nibiki vyerekana umuntu yakorewe amabi afatiye ku gitsina? Mbega umuntu yakorewe amabi afatiye ku gitsina yo kwitura nde, vyogenda hehe? Kuko hariho benshi bakoregwa ayo mabi afatiye ku gitsina na cyane cyane ko ari ubwoko butandukanye. Ivyo byose tukazovyumva muri kino kiganiro. Mbega yofashwa gute, yo kwitura hehe? Kuko hariho benshi bakorerwa ayo mabi ariko ugasanga ntibazi aho bo kwitura, cyangwa ugasanga ni benshi bariko bakorerwa ayo mabi ariko ntibamenye ko bariko bakorerwa amabi afatiye ku gitsina. Rero bivanye na kino kiganiro ivyo byose bizovugwa kugira ngo umurundi wese uyo wese ahari amenye amabi afatiye ku gitsina niki. Mbega igihe bankoreye amabi afatiye ku gitsina no kwitwara gute, no kwitura hehe ego kugira ngo byukuri hashobore kuba umuco kuri abantu bose batabizi bashobore kubimenya. Na cyane cyane ko kenshi biribonekeza ni ibintu byibonekeza mu kibano, ni ibintu byibonekeza mu mice myinshi. Rero azoba ari akaryo na cyane cyane ko bazotanga impanuro kugira ngo umuntu wese yumve ko bimuraba, yaba ari umukenyezi, yaba abajeje intwaro, yaba ikibano, yaba abarezi bo ku mashure, bose barafise uruhara rukomeye mu kugwanya amabi afatiye ku gitsina no mu kwigisha ibijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza ku miyabaga. Rero abavyeyi murashaka ko abana banyu na cyane cyane ubu uya ko kare umuhungu kanshi bari kwishura twajinda umukobwa wasanga umuhungu abandanije yiga ariko ubusiko bimeze n'umuhungu bose barirukanwa. Rero murumva ko igihe umwana aguye muri izo ngorane kuko atarabizi canke ko yaronse amakuru nabi akayahabwa nabi, kuko wowe muvyeyi utashoboye guha ikiyago umwana wawe, ugasanga umwana wawe ntashoboye kugira akazuza keza. Na cane cane ko umwana kiri umuyabaga arakeneye kuja ku ishuri, arakeneye guheza amashuri kugira ngo byukuri azoshobore kugira akazoza keza. Rero bavyeyi mushaka ko abana banyu bagira akazoza keza, ni byiza ko haba ikiyago hagati yanyu n'abana banyu, atari umukenyezi gusa mu rugo, kuko hariho abashinganahe benshi ico gikorwa bakerekera abakenyezi babo, aho kenshi wumva ati ni umukobwa wawe ukamenga niwe wenyine yamwibyaranye. Ariko muri kino kiganiro bazotwigisha babereke ko by'ukuri eka muvyeyi yabura umugabo cyangwa umukenyezi mwese murafise uruhara mu kugira ngo muhikiyago abana banyu, mubasigurire bijanye n'imyaka bariko baracamwo, igihe hari ibintu biriko birahinduka, mbega ni gute bo kwigenza. Kumbure hariho ivyo umwana aba amaze gucamwo ugasanga kubera ubwoba ntashikaho ngo abikubwira. Rero ugasanga hari n'abavyeyi benshi barindira ko abana babo baza kubabwira, oya umwana kubera kumbura ubwoba tingiye kubivuga barankubita canke bibimvira gute. Muvyeyi ni wowe wona uvuga nti woshobora kurondera ico kiyago ukabaza utubazo tumwe umwana wawe mu gihe ubona hariho ibintu bitandukanye babiriko birahinduka ku mubiri w'umwana wawe. Rero tukaba tubahaye ikaze muri kino kiganiro misi yose ku munsi wa kabiri kuva igihe cy'isaha 10 gushika igihe cy'isaha 10 n'igice. Reka twongere dukurikirane indirimbo tuca tugaruka kugira ngo turangize.
ritahura neza sogokuru ritahura neza nyogokuru. Nawe birakuraba nico kiganiro rero turabatumiye misi yose ku munsi wa kabiri kuva igihe cy'isaha 10 n'igice kuva igihe cy'isaha 10 gushika igihe cy'isaha 10 n'igice muri kino kiganiro. Nababwiye tuzotumira abajeje gutanga izo nyigisho bari mu mashirahamwe atandukanye y'aba les organisations locales canke des organisations internationales. Muzoza murababona hano ku nsamiriza ya BETV kugira ngo bashobore kubaha inyigisho zitandukanye kuvyerekeye ibijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza canke amabi afatiye ku gitsina. Rero turabahaye ikaze ku munsi wa kabiri niho tuzobandanya kino kiganiro cacu, niho tuzogitangura nyezina. Rero bavyeyi tumira abana banyu, namwe bwe nyene bavyeyi muzobe muhari kuko ibizovugirwa muri kino kiganiro ari ibikomeye cyane. Rero nkabandangije ndabashimira mwese mwashoboye kudukurikirana, kandi nkabanizera ko tuzaturabana misi yose ku munsi wa kabiri kuva igihe cy'isaha 10 gushika igihe cy'isaha 10 n'igice. Mukamwari kumwe na jewe Ndikumana Mediatrice.